make kuva muri 2015 abarundi batanguye guhungira mu bihugu bitandukanye byo mu karere. Murazi ko abenshi bahunze bamaze kubura ababo bapfuye, bishwe bagandaguye. Abarundi barahungiye rero mu bihugu bitandukanye hano mu karere, baraja mu makambi. Rero twavuga ko uyu munsi aho bigeze, ubuzima bwabo sinovuga ko bwifashe neza, kubera ko ubuzima bw'impunzi ni ubuzima buba busanzwe ari bubi. Mbere cane cane aho novuga, uretse ibijanye n'ibifungurwa bitaboneka, ariko kandi bari no mu bibazo by'umutekano muke, cane cane nko mu gihugu ca Tanzania, novuga nko muri Kenya na rimwe na rimwe muri Uganda. Ariko rero aho bikomeye cane ni mu gihugu ca Tanzania, aho impunzi z'abarundi zitotezwa cane, kunyuruzwa, kwicwa, kubuzwa icepfo ca ruguru. Mu majambo make impunzi ntabwo novuga ko zibayeho neza, kubera ko murazi namwe ubuzima bw'impunzi nyene buba ari ubuzima, aba ari impunzi cane cane yo ataca abayiha byose aba ari kuzeriza. Ndashobora kwemeza neza ko impunzi zateje imbere byo no kwita kwihangana, byo no kwita gukomera, kubera ko naho bimeze gutyo, urabona ko nubwo bariko baciye muri ubwo buzima bumeze uko, nka cane cane mu gihugu ca Tanzania uyu munsi, impunzi zirashobora guhagarara zikavuga ziti twebwe ntabwo dushobora gupfa gutaha gutyo twishora ku icumu, naho turiko turaca mu bino bihe bimeze gutya. Ugasanga bo ubwabo baravuga bati imbere y'uko dutaha ni uko tubanza tukamenya neza ko mu Burundi hari amahoro n'umutekano, tutitaye ku bintu badukorera ibi. Hanyuma mu bihugu navyo novuga ko bimeze nk'ivyakira neza impunzi, ko bitazitoteza. Impunzi zariyakiriye, zirakora ibikorwa biziteza imbere, baraja mu kudandaza, baraja mu gukora ubuzi, bakaronka ubuzi hirya no hino bagakora. Ikindi naco, abanyeshuri bariga, mbere ukabona banatahana n'amanota meza. Rero ku bwanje ndabona ko mu bijanye no kwiyakira no kwiteza imbere, mbona muri iyi myaka impunzi z'abarundi aho ziri baragerageje.